Ikibazo c'abanyuruza itunga ry'Uburundi n'irya Afrika kirazingamika iterambere. Ejo hahise itariki 20 z'ukw'umunani ico kibazo cari cahagurukiwe bidasanzwe. Hari mu kiganiro banki nkuru BRB yari yatunganije hama yitabwa n'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abandi bashikiranganje, incabwenge, abagwiza tunga n'abandi. Bariko bayaga ku vyigwa biri mu gitabu c'umwigisha mu makaminuza Léonce Ndikumana. Igitabu citwa inyuruzwa ry'ubutunzi bwa Afrika, ababunyuruza n'ababorohereza. Mwibaze namwe ngo Burundi kuva mu 1970 gushika muri 2018 bumaze kunyuruzwa imiliyaridi zitandatu z'amadolari ya Amerika. Ivyavugiwe muri iyo nama niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Amahoro cane ni David, nizere ko mumeze neza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ati miliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga Uburundi bwahomvye ku ikawa yashowe kuva mu mwaka wa 2016 gushika 2019. Miliyoni 17 z'amadolari mu myaka 3 gusa. Hariho n'ikindi giharuro gitangaje. Umwigisha Léonce Ndikumana avuga ko miliyoni 440 z'amadolari y'abanyamerika ari amafaranga ataboneka yanyikira kuva mu 2000 gushika muri 2018. Bisigura ko ku mwaka igihugu cahomvye imiliyoni 23 z'amadolari ngo yanyurujwe biciye mu rudandazwa rw'inzahabu. Ivyo navyo bikagaragarira mu biharuro vy'inzahabu Uburundi bwerekana ko bwashoye biri munsi cane y'ibiharuro vyerekanwa n'ibihugu bigura izo nzahabu. Muri rusangi naho ngo miliyaridi zitandatu z'amadolari ya Amerika niyo mafaranga yanyurujwe mu Burundi kuva mu 70 gushika mu 2018. Amaze kumva ivyashikirijwe muri ico kibanza, umukuru w'igihugu yagize ati hariho abarundi bivye ubutunzi babujana hanze y'igihugu. Uba yakoze gutyo nk'iyapfuye ubutunzi bwiwe bwegukira ico gihugu yabunyegejemo. Evariste Ndayishimiye yarongeye avuga ati birakwiye ko tubwira abantu nk'abo duti garukana kandi nta kubakurikirana mu butungane bizohaba. Umukuru w'igihugu ati Uburundi bufise ubutare bwinshi cyane ariko bidusaba kuhakanurira. Umushikiranganje w'inyubako Diodone Dukundana ati ibiharuro ku inyuruzwa ry'ubutunzi birateye ubwoba. Abiba ni bande? Kubwiwe ngo ku mwaka duhomba hafi miliyoni 200 z'amadolari y'abanyamerika. Ngo ayo nayo tuyaronse indara yitwa twayimaze mu myaka 6. Ikindi Diodone Dukundane yavuze ngo nukubagabira ngo kenshi abaduha ifashanyo badutegeka guha amasoko abanyamahanga. Ibikoresho bakoresha tukabigurira iwabo n'ibindi. Nko mu vy'inyubako hari gihe usanga nk'amafaranga dukota imashini aruta kure ayo dushobora kuzigura ngo zitwegukire. President Evariste Ndayishimiye abona ko ikibazo c'ubutunzi cofatwa nk'ica veritaire conciliation. Ngo BRB na BESD igisata kijejwe iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu bagende batwigire uko ibi bijanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi twobigira ku butungane nk'ubw'inyuma y'ibihe vy'intambara, justice transitionnelle. Dukundane nawe kandi yaratanze iciyumviro. Ati mu biharuro batweretse batubwiye ko hanini ubusuma buca mu kugira amayeri kw'abashora canke abarangurira hanze. Ngo nuguheraho abo nyene bakaba ari bo turondera tukaraba ko twogarukana na makeya. Tutandukira inkuru ngufi nazo. Ikibazo c'ubuhinga bwa none ukutamenya ingene ibikorwa biriko biragenda kubajejwe rusansuma mu ntara no mu makomine, ukwitiranya ibikorwa vya rusansuma n'ibindi ni tumwe mu tunenge twibonekeje mu kwitegurira iyo rusansuma. Uwo n'umwihwezo washikirijwe n'umugwi w'abashikiranganje ujejwe gutanga intumbero y'ibikorwa vya rusansuma kuri uyu wa 20 Myandagaro 2024 nkuko Jimbere magazine ibivuga. Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijejwe gutunganya rusansuma PCR akaba n'umunyamabanga w'uwo mugwi arahumuriza ngo abakora rusansuma ku rwego rwa mbere bazoshobora gukoresha connection Bluetooth mu gutanga ivyo begeranije. Abo ku rwego rubakurira nibo bazokenera connection internet. Abashikiranganje nabo
ngo bagiye gusubira guhimiriza abanyagihugu ku matariki ya 22 na 23 Myandagaro mu gihugu cose kugira ngo abarundi babitahure neza. Compimex Parking, inyubakwa yakira imiduga yaruguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 20 Myandagaro. Iyo nzu iri mu gisagara hagati i Bujumbura. Niyo parking ya mbere ishobora kwakira imiduga y'abagendera igisagara ca Bujumbura yuguruwe. Ikaba ishobora kwakira imiduga igera ku 355. Ifise kandi n'inzu z'ubudandarizo. Inama nkenguzamateka yarishikiye muri Tanzania kugenzura ibikorwa vyo kubaka rwa rugomero rw'umuyagankuba Rusumo Falls. Ubwo rugendo rwabaye ku wa 19 Myandagaro 2024. Abakenguzamateka baherekejwe n'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu. Ubwo rugomero rwa Rusumo Falls rusanzwe rusangiwe n'ibihugu bitatu ari vy'Uburundi, u Rwanda na Tanzania. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yarashimye ivyabonye, ngo bariboneye ko ibikorwa vyo kubaka urugomero bigeze kure mbere biriko birarangira. Bizera ko Burundi bugiye kuronka umuyaga nk'ubukwiye. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.